Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Amahoro wanyu mwebwe mwese mwitavye isango ry'amakuru mu Kirundi ya Radio RPA hejuru y'abanyagihugu turi ku munsi wa gatano igenekerezo rya 14 Munyonyo umwaka wa 2025 mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo nkuru ashimikiyeko. Hari umurundi w'impunzi yahatswe gutabwa muri yompi kuri uyu wa gatanu n'igipolisi ca Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu Imana irakinga, ariko abo bapolisi baciye bahagarika umuryango wiwe wongera wakwa impapuro ziwuranga ko ari impunzi, inzu yawo irasamburwa. Isoko rirangwa ku gasoko ko muri quartier ya Nyakabiga ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura rirateye amakenga abadandaza bahakorera. Hagati aho abantu barenga 40 banduye indwara ya kolera bariko bavurirwa mu turere tw'ubuvuzi dutandukanye tugize intara ya Bujumbura, bikaba bishirwa habona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Nayo abantu baba 40 barishwe mu kwezi guheze kwa Gitugutu kuko biri mu cegeranyo c'umuhari iteka uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Muri uwo muhari baravuga n'abantu bakorewe ayandi mabi atandukanye. Hiya ari ntangamarara mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa dore ku nkuru ivunaguye yo mu gisata c'ubutungane. Igihano c'imyaka 20 y'umunyororo nico cahawe umupolisi yitwa Bereze Uwimana hamwe no gutanga ihadabu y'ibihumbi 100 vy'amarundi. Nayo mugenzi we Emerindi Kumana yaciriwe gupfungwa imyaka 10 no gutanga ihadabu y'ibihumbi 50. Abo bapolisi bompi bagirizwa kugandagura babanje guhohotera umunyagihugu Eric Irakoze yakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu akoresheje imodoka muri komine Rumonge intara ya Burunga hari ku munsi wa kabiri w'iyindwi nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro kuri uyu wa kane niho urwo rubanza rwacibwa na sentare yo muri komine Rumonge. Iruhande y'ivyo umuryango wa nyakwigendera nawo wagenewe guhabwa indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 40 z'amarundi, bisigura ko umupolisi umwe muri abo babiri azoriha miliyoni 20. Hambavu y'ivyo bihano abo bapolisi bahawe bakazoca bafutwa no mu kazi. Twananize mu yavugwa mu by'agateka kazina muntu nabiciye ku masonga. Abantu 37 barishwe, 9 baranyuruzwa na 11 bakorewe amabi afatiye ku gitsina mu Burundi mu kwezi kwa Gitugutu guheze umwaka wa 2025. Ivyo biri mu cegeranyo gisohoka buri kwezi c'umuhari uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu iteka rigiteka, ikavuga ko abagirizwa ubwo bubisha harimwo imbonerakure na bamwe mu bagize inzego z'umutekano. Mugenzi wacu David Claude Mbana nayo yacirya nino ibiri muri ico cegeranyo. Muri ico cegeranyo cari igiteka co muri Gitugutu uyu mwaka kubijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, igiteka ivuga ko abantu bagera kuri 37 aribo bagandaguwe, 27 muri abo bakaba batowe ibiziga. Abantu 11 nabo bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, muri abo hakaba harimwo abigeme 7, 6 muri abo bakaba bari munsi y'imyaka 18. Ligiteka ivuga kandi ko abantu 9 banyurujwe muri Gitugutu uyu mwaka, ari kumwe muri bo akaba yarabonetse. Abantu 48 nabo barahagaritswe n'inzego zijejwe umutekano muri zone ya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. 40 muri bo bakaba bajanwe mu biro vy'igipolisi kijejwe amatohoza. Umuhari waranira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi werekana ko intara ya Bujumbura ari yizi imbere muzibonekejemwo ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ibitigiri 65, igakurikirwa n'intara ya Gitega n'ibitigiri 16, Burunga na Butanyerera n'ibitigiri 10, nayo Buhumuza ikaza bwa nyuma n'ibitigiri 6. Ligiteka ivuga ko abagirizwa gukora ayo mabi harimwo imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD, bamwe mu bapolisi, abajejwe intwaro hamwe na bamwe mu bakozi biperereza. Umuhari Ligiteka usozera ico cegeranyo usaba leta y'u Burundi
gutsimbataza iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu hamwe no gufata ingingo zose zituma abakora ayo mabi bashengezwa imbere y'ubutungane kugira bakurikiranwe ku mabi baba bakoze. David Claude Mbana nayo urakenuye tukivuga ivy'agateka ka muntu ariko mu mpunzi abarundi basavye indaro mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania barabandanya gutotezwa. Kuri uyu wa gatanu abapolisi bari bazindutse gufata umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu ariko yashoboye kubaca mu myanya y'intoke. Bahavuye bahagarika umuryango wiwe bongera babaka impapuro zose zibaranga ko ari impunzi bagira ko basambura inzu babamwo. Abo barundi b'impunzi muri iyo kambi bakaba basaba ko ako gatotezo kohagarara. Ni nkuru tubaza Elvis niyo mwongere. Iyo mpunzi yaho mu kambi ya Nyarugusu iriko irahigwa buhongo n'abapolisi n'uwitwa Niyikundana Ashere wo muri zone y'umunani muri no ndwi imbere y'uko intonde z'impunzi zibategeka kwiyandikisha kugira batahe zimanikwa yari yavugiye mu nama yari yatumiwemo atajya umunwa ko mu Burundi hari kibazo c'umutekano ko batobandanye kubahatira gutaha. Avuye muri iyo nama yarabwiye abandi ivyo yavuze abicishije mu gutanga amajwi yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Basi niruhusuni niseme kwa haraka maoni yangu kuhusu wakimbizi wa Burundi na ndabasavye ko mpuma akaryo mvuge ico niyumvira ku mpunzi z'abarundi kuko ikiba gitegerezwa kuba. Natanguye ndababwira yuko uwuza wese mu ikambi adutegeka gutaha mu Burundi kandi ndazi neza ko ababivuga bose bamenyesha ko impunzi ziri muri Tanzania zaje gutembera. Nabishikirije uko nyene nukuvuga ko abatanzania bazi ko twaje gutembera abashitsi hakaba hageze ko dutaha ariko kuvyonzi nuko abarundi tugwana hagati yacu akenshi kuva mu myaka 60 buri ntambara idusigira ingorane z'umutekano hagati yacu. Nabibukije intambara zabaye kuri ivyo naho ubuzima bugoye hamwe ikambi duhisemo kuguma ngaha kuko dufise umutekano kurusha mu Burundi. Tumechagua kuendelea kuishi hapa kwa sababu angarau tuko salama zaidi kuliko huko Burundi. Kuri uyu wa gatanu abapolisi bazindutse guhagarika iyo mpunzi bamubuze batwaye umuryango wiwe hamwe na murumuna we kuko bivugwa n'iri soko ryacu. Twebwe turatwariza ababanyi b'uyu wa Shere n'inkunda ababanyi ngaha mu gihugu umunani muri ene ya kane twe polisi kiriza kitakambaye ipaki mu modoka hanyuma burakibuka tubona abashiki ku rugo rw'uyu wa Shere. Hanyuma Shere rero yaciye umuryango w'inyuma sinzi ko yamenye hakiri kare ariruka arasiga rero baciye bafata family yiwe babaka ID y'ubuhungiro prof hanyuma acabaja kwa murumuna we. Ivyo inzu y'uyo muryango yasambuwe yose n'abo bapolisi. Isoko ryacu muri iyo kambi rimenyesha ko bitangaje ko umuntu azira iciyumviro yatangiye mu nama. Rero tuzigira gukurikira ngo bimeze gute Ashere urumva ko yirutse yarafite ariko urumva ko umuryango barawufise aho igipolisi kiguma mbere kizunguruka muri iyi ene ya kane kiraba umuntu wese ushobora gufata kamera ngo afotore ibijyanye n'iyo nzu bahejeje kuryamika ngo cyane ngo abe yashobora no kubafotora kuko afite inkoho bambaye sivile. Urumva ko biteye ubwoba ko umuntu ashobora kuzira ijambo aba yashikirije kari ku mutima abagerekanye ariko bigenda neza na cyane cyane twote twasanze abarundi ariko hakorerwa muri iki gihugu cya Tanzania. Aho mu ikambi ya Nyarugusu impunzi zisaba ko ako gatotezo kohagarara. Elvis niyo mwongere. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA hijwi y'abanyagihugu. Mu kanya tugaruka mu gihugu duce tubananya n'amakuru twabateguriye mu bijanye n'amagara y'abantu. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Uburundi bumaze imyaka mu ngorane z'uburongozi ryavuzwe n'icungu yo kwikukira ku Burundi ngo ahatagira ubukuru nyabwo ntihagira iteka n'itekane. Ubwo burongozi bubi buri mu gihugu bwakweze ingorane mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu uko bukeye uko bwije bigatera byunyuka. Inyifato y'abategetsi batandukanye nayo ikaza ishimangira ico kibazo c'uburongozi igihugu c'u Burundi kirimo. Hariho Uburundi bwashitsaho buri uyu munsi bigenze gute? Mu bihe by'ingorane indongozi yategerezwa kwigenza gute?
n'izihe ndongozi Uburundi bukeneye uyu munsi ukuzironka bizoca mu nzira izihe? Abatwaye ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenkezo ya 16 Munyonyo ni Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parcel. Ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Bamwe mu badandaza bo mu gasoko ko muri quartier ya Nyakabiga ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura intara ya Bujumbura nyene bariyamiriza isuku rike riharangwa bitewe hanini numwe muri bo ahororera inkwavu. Ku bwabo badandaza akamoto kabi kava ahororerwa izo nkwavu co kimwe n'iyindi micafu idatwarwa ku gihe birababangamira cane ibiheza bikagira n'ingaruka mbi ku bakiriya babo. Idonidona waritere kwizera. Abo badandaza biyamiriza iryo suku rike bakorera mu gasoko kari neza na neza hagati y'ibarabara ry'icenda n'igi10 kwibarabara bitiriye UNESCO munsi y'ikigo ca kaminuza yo kumutanga. Nkuko bamwe muri bo bavyiganiye Radio RPA, iryo suku rike ribabangamiye muri kino gihe rituruka hanini ku nkwavu z'uwitwa Minerve yazanye kororera muri ako gasoko, ibibazo bigateza ingorane abakorera na cane cyane abakora akazi ko gushona. Uyu munyagihugu aravyigana. Hari umuntu yajanye inkwavu zororera ukasoko mu kabeza, hanyuma rero hariho abatayeri baca bashonera inyuma yabo. Rero kubera amaganga izo nkwavu acaseseka gasesekera aho batayeri bakorera, rero abakiriya baje gushonesha impuzu bashobora yuko ahantu hanuka turiko bakorera ahantu batasukuye hari. Rero basaba yuko abijejwe biriyo muntu zo nkwavu kazikura. Ikindi abo badandaza basaba nuko amashirahamwe ashinzwe gukura imyanda nayo nyene yokora akazi ajejwe neza mu gutwara iyo micafu ukugihe. Kubwabo badandaza mu gihe basezeranye nayo mashirahamwe ko akwiye gutwara imicafu kabiri mu kwezi, muri kino gihe n'amezi abiri arahera atagikozwe. N'abari gukora isuku bakaza kubikura mu gihe kuko mu gihe c'imvura ingwara z'ivyaduka ziza. Tuvuga yuko n'abakura ishirahamwe rapro ryasubiriye ryahora kuri ikora bikora nabi cane, tuzaba yuko ryokurikiza ryavyiyemeje. Ni ukuvuga ko mu masezerano handitse ko bakura kabiri mu kwezi, ariko bashaka guhera amezi 3 amezi 4 amezi 5 amezi 6 bataje kubikura. Uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka uwitwa Jean-Claude Batazira Kibe aramutwa zone Nyakabiga cyo kimwe na Ndayishimiye Bonaventure atwara quartier ya gatatu kugira batanga umuco kuri iyo myidogo yabo banyagihugu. Arakoze waritere kwizera. Tugumaho nyene mu ntara ya Bujumbura aho abandi ikiza c'indwara ya kolera abashika 42 bariko bavurirwa mu turere tw'ubuvuzi tugera kuri 6 tubarizwa aho mu ntara ya Bujumbura nkuko biri mu cegeranyo cakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyo kuwa 10 Munyonyo uyu mwaka wa 2025. Bikaboneka ko abantu bafise imyaka iri munsi y'itano gushika kuri 30 aribo bandura cane iyo ndwara. Idonidona na Deji rakoze. Ico cegeranyo cakozwe n'igisata gikurikirana indwara z'ivyaduka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu CUSP mu mfunyafunyo y'igifaransa cerekana ko muri kino gihe intara ya Bujumbura ari ibangamiwe cane n'ikiza ca kolera, aho iyo ndwara iri mu turere tw'ubuvuzi 6 tubarizwa mu makomine ya Ntahangwa, Mukaza, Mugere, Isare, Mpanda hamwe na Cibitoke. Abantu 42 bakigwaye iyo ndwara muri iyo ntara ya Bujumbura bariko bavurirwa mu bigo bine vyakira abagwayi bikiza ca kolera biri ku bitaro Prince Jean Charles, mu Rubirizi, Igihanga hamwe no mu Rugombo. Nk'uko ico cegeranyo ca CUSP kibimenyesha, kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2025 gushika ku igenekerezo rya 10 Munyonyo 2025 abantu 2544 nibo banduye indwara ya kolera, abarenga 10 muri bo barahasiga ubuzima. Ibice 60% by'abanduye kolera bagizwe n'abarundi bafise imyaka iri munsi y'itanu kugera ku myaka 30, ivyerekana ko aribo bakarigwa cane nico kiza. Naho rero ikigo CUSP kimenyesha ko hari ibikorwa bitandukanye bimaze gukorwa byo gukinga iyo ndwara biciye mu guhimiriza abantu ibijanye n'ico kiza. Ico kigo cerekana ko intambamye zijanye n'ikena ry'amazi meza hamwe n'utuzu twa sugumwe dukwije ibisabwa mu turere tubangamiwe n'ikiza ca kolera n'ubu zitaratorega umuti urama. Ikigo CUSP
kigasaba leta y'u Burundi kongereza uburyo bwose bukenewe mu bijanye no kwitaho abagwayi mu guhimiriza abanyagihugu hamwe no mu kubaronsa amazi meza kugira bikunde ico kiza gituzwe mu gihugu. Nadeje irakoze tuvi Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega abanyororo bo mwibohero rikuru rya Muramvya barafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku bwinshi bwabo ni mu gihe muri iryo bohero bamwe mu bapfungwa barara hasi kwisima abandi bagasangira igitanda ari batanu canke barenga barutazaro miburo aratubwira ingene vyifashe aho mwibohero rikuru rya Muramvya mu ntara ya Gitega. Mwibohero rikuru ry'Umuramvya mu ntara ya Gitega ibitigiri by'abafungwa ngo vyiyongera ku munsi nkuko isoko ryacu ribimenyesha abanyororo batari bake ubungu basigaye barara hasi kwisima ataco bifutse kubera ubwinshi bw'abafungwa. Iryo soko ryacu rivuga ko benshi mwabo banyororo ko barara ahasanzwe hari amashengero atandukanye mw'iryo bohero. Kubera ubwinshi bw'abantu bamwe barara mu gikoni cy'ibiharage mahangayiko ariko mu gikoni apana mahangayiko hagati kubera ari mu mvura ntivyokunda hanyuma abandi barara mu musigiti hanyuma abandi barara ku carahani hanyuma abandi barara muri ya sengero y'abakizwa canke y'abagatulika iri muri Onde. Iryo soko ryacu rivuga ko kubera ubwo bwinshi bw'abanyororo ngo n'ivyo bafungura bica bigabanuka cane. Uyu twavuganye avuga kandi ko kubera umurengera w'abanyororo ubu bamwe basigaye barara ku gitanda ari batanu canke batandatu. Ibifungurwa kubera ubunyi nawe urabwumva bica bikena bica bimera nabi kubera nyine hari ubwinshi bw'abantu radomodo yagaburira abana babiri sico kimwe n'ugaburira batandatu hariho abafite ikibazo cyo kuryama n'abandi batagifise kubera nkuba byaririye nk'igitanda uyabonye nta kigera kimukakaga ahubwo hacapfuma hari ubwinshi ugahora igitanda cyariko batatu kiroreko nka batanu canke batandatu. Aho mw'iryo bohero rya Muramvya rero kubera ibitigiri vy'umurengera hari abanyororo mu kuryama basigaye babisikanya abandi bakarara munsi y'ibitanda bamwe bakaba abandi nabo bakicara. Abo bafungwa basaba leta kurekura abanyororo bahejeje igihano cabo bongere kandi bihutishe kuburanisha imanza zitaracibwa indwara zitarabatera kubera ubwinshi bw'abanyororo. Mu gisata c'indero abigisha b'abakutsa kivi bo muri komine Muyinga intara ya Buhumuza basaba ko amafaranga y'agashiruka bute bahabwa yokongerezwa kubera ko ubuzima bwazimvye. Abo bigisha bavuga ko amafaranga 100 baronswa buri kwezi hadashobora kubatuma bikenura mu bintu byankenerwa mu kubaho. Innocent Valentin Ngirankabo arabitubwira mw'idonido. Umwe mu bigisha b'abakutsa kivi bakorera muri komine Muyinga mu ntara y'Ubuhumuza avuga ko amafaranga 100 baronswa ku kwezi nk'agashiruka bute ari make afatiye ku kiguzi cy'ubuzima bwa kino gihe. Twebwe abigisha bo muri komine Muyinga tukaba bakutsa kivi amahera mwatugeneye ku kwezi 100 ntahagije nta nzu irimwo nta kwiyunguruza kurimwo tubona neza ko ari amahera makeya gose. Abo bigisha b'abakutsa kivi basaba ko amafaranga y'agashiruka bute bahabwa yokongerezwa kubera ko ubuzima bwazimvye. Tutakanje kugira ngo badushire barabe ko botwongeza bivanye n'uko ubuzima bwazimvye ifungurwa birazimvye isabune yaraduze nta kintu na kimwe gisa n'icoroshe ari naco gituma twifuza ko natwe ko botwongeza bakaraba ikindi bashirako. Uruganda rwa Radio RPA ntiturashobora kuronka Abel ajejwe indero muri komine Muyinga cyo kimwe na Blaise Pascal Misago arongoye indero mu ntara ya Buhumuza kugira bagire ico bashikiriza. Mu makuru y'imibano naho ibiciro vy'ivyuma pièce de rechange mu kinyamazuru vyaraduze cane ku masoko atandukanye kuva mu mwaka wa 2024 ibitari bike bimaze kwigwiza na gatatu. Habunguruza abantu bakavuga ko uko kuzimba kw'ivyo vyuma ari imwe mu mvo zituma ibiciro vyo kwiyunguruza bitera biduga umunyagihugu akaba ari we ahasinzikarira. Dani Claire iratwumva arabitwiganira.
abagendesha imiduga n'amapikipiki vyunguruza ingenzi batanga akarorero k'ipine ya Probox yahora igurwa amafaranga 80,000 canke 110 mu mwaka w'2024 ubigurwa amafaranga 330 canke 340. Amavuta ya moteri iritiro yagugwa 7,000 ubigurwa kuva ku mafaranga 27,000 gushika ku mafaranga 30,000. Parabrise yahora igurwa amafaranga 80,000 ubigeze ku mafaranga 115 canke 120 nkuko abadereva babimenyesha. Sivyo gusa kuko retrovizere yahora igurwa 50,000 ubigeze ku mafaranga 140. Plakete zagugwa 15,000 ubu udafise 45 nturonka, nayo bandefre zahora ku mafaranga 40,000 ubu zigugwa amafaranga 80,000. Abo batunze ivyo vyuma cane cane batunze Probox hakongera ko uko ivyuma bisumbanya ubukomezi ariko bizimba cane. Bashikiriza kandi ko batorohewe arivyo bituma ibiciro vyo kwiyunguruza bibandanya kongerekana uko bukeye uko bwije. Abadandaza ivyo vyuma vy'imodoka n'amapikipiki bavuga ko amafaranga mva makungu akenye cane kandi no kwiyunguruza baja kurangura mu Buganda, Kenya canke muri Tanzania barahura n'ubukene bw'ibitoro. Abatunzi ivyuma cyo kimwe n'abadandaza amapyese bose nta mwizero bafise ko ibiciro bizogabanuka. Dani Claire iratwumva. Uyu nawo ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingire ibidukikije. Kuri no wa gatanu tubasubiriramwo ikiganiro twigeze kubashikiriza kijanye n'amazi ya Rusengo. Turaza kumva bamwe mu banyagihugu bo mihingo itandukanye bakoresha ayo mazi bavuga akamaro abafitiye, bakongera bagasaba cyo kimwe n'abahinga mu by'ibidukikije kwa ayo mazi yokingirwa. Ikiganiro cari cashikirijwe na Hervé Yuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije, ikiganiro mwamukurikira kuri RPA imisi yose ya gatanu. Uno munsi ibidukikije dusanga ari nkenerwa kandi ari ngombwa mu buzima bwa kiremwa muntu. Muri ivyo bidukikije harimo amazi akenerwa mu buzima bwa misi yose. Naco gituma wari we wese ahamagarirwa kuyakingira, yaba ari mu nzuzi, ibiyaga canke ayo masoko. Muri kino kiganiro cy'uno munsi turaza kurabira hamwe ku mazi ya Rusengo na cyane cyane akoreshwa n'abatari bake mu gihugu. Iruhande y'abanyagihugu baza gutanga intererano muri kino kiganiro, muraza kumva kandi ico umwigisha umushakashatsi mu gisata cy'ubumenyi bw'isi n'ibiriko ashikiriza ku mazi ya Rusengo. Kino kiganiro mu gushikirizwa na Hervé Yuhire, ndabahaye ikaze. Nshuti bakunzi ba RPA, ndasubiye kubaramutsa nk'uko narimije kubibabwira mu ntangamarara. Mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'amazi ya Rusengo. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Muyinga na Kayanza bemeza ko amazi ya Rusengo abafasha mu bikorwa bitandukanye bya misi yose aho baherereye. No kuvuga yuko abenshi bifashisha amasoko y'amazi ya Rusengo abegereye mu kuyanywa no kuyakoresha n'ibindi byankenerwa. Mbere hari n'ivyo bakora kugira akingirwe ahari aya masoko. Muri make amazi ya Rusengo afite akamaro kanini cyane, haba kuri twebwe abantu, haba ku binyabuzima, ibitungwa cyangwa banashaka n'ibimera. Amazi ku bantu turayanywa, turayakoresha imirimo yo mu rugo, turayamesuza, turayakoresha mu kuvomera ibiterwa bimwe bimwe nk'iyo izuba ryaka, turanayakoresha ndetse no mu kuyaha
ibitungwa byumvikana rero amazi ya rusengo afitiye akamaro kanini cyane rwose ku bijyanye n'ahava amazi ya rusengo amasoko niho tuyasanga bitewe n'uko aba arajya amazi y'imvura anyiririka ku misozi hanyuma akajya munsi y'ubutaka agaserukira muri ayo masoko kugira ngo ayo mazi agume aboneka nuko abantu baca imiserege ku mitumba kugira ngo ayo mazi byorohe ko anyiririka mu isi kugira bikunde azoshobore kuboneka muri ya masoko nababwira. Amazi ya rusengo aradufitiye akamaro kanini cyane rwose kubera ko niyo tuyikora ko turayavoma hose harubakiye na kare yubakiwe ko turatanga intererano yo ku mwaka rero amahera make dutanga turatanga 1,000 ku rugo ku mwaka intererano kuri twavuga ko ari aza kuyubaka kuko turabona yuko yubakwa n'uburyo butari buke amasoko rero ngaha arubakiwe ni meza twese turayikora ko cyane haba baba mu muji mbere bakunda kunywa ayo mu isoko ayo mu robine bakayihoza bakunda kunywa ayo mu isoko kuko ari yaryoshe cyane hanyuma mu misozi ho n'ahandi hari mahungiro niyo bavoma ni ukuvuga niyo buzima tarigeze kuba igihe tubakirwa zari ingorane zirezire kubera yaba ari mabi abayavomamo ako karere basanga bagwaye kiyokayoka ariko ubu yubakiwe nka hose n'ukuri abantu barashima. Turacari mu kiganiro dukingire ibidukikije turiko turabira hamwe igikorwa c'amazi ya rusengo mu buzima bw'imiryango nuko ayo mazi yegeranya abanyagihugu bo muri zo ntara ziri hagati mu gihugu bemeza ko ayo mazi ya rusengo ku bidukikije afise akamaro kanini yaba ku biterwa canke ku binyabuzima ikindi ngo nuko akwiriye gukingirwa bikwiye ahari hose. Ku ruhande rw'ibidukikije amazi ya rusengo afite akamaro kanini cyane rwose kuko turiko turaraba ibiterwa ibiti byose birakenera ayo mazi ndetse n'ibinyabuzima ibikoko birakenera ayo mazi rero akwiye gukingirwa cyane kugira ngo ntashobore kubura uko abuze ubuzima bw'abantu bugashobora kubandanya ndetse n'ubuzima bw'ibidukikije bugashobora kubandanya muri icyo gihe akwiye gukingirwa rero mu kuyakingira ahari mu masoko mu gutera bya vyatsi navuga bikaza kugira ngo amazi ntashobore kononeka no mu kuyubakira kandi tutibagiye yuko hocibwa imiserege ku mitumba ihanamye kugira ngo ayo mazi ashobore kuguma aboneka ku bwinshi. Murumvise ico abanyagihugu basanzwe bakoresha amazi ya rusengo bayavuga ko kubwa Mpuzimana Atanazi umwigisha mushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi akorera mu gisata kiraba ivy'ubumenyi bw'isi n'ibiriko ibidukikije n'abantu akaba n'umuhinga mu bijanye n'ivyo gukinga amangenge n'isibe bifatiye kwihindagurika ry'ikirere aratubwira uko ayo mazi ya rusengo aboneka. Ijwi ryiwe twarikuye kumonesha kure ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Aya mazi ya rusengo tsarohereye ku mvura iguye amazi amwe aratemba ku musozi andi mazi akanyengetera mu isi ayo mazi yanyengetera mu isi yagira hasi agashika ahantu hari isi isa nk'igumye hama akaba akiterekayo akaba nk'itangi. Ico gihe ayo mazi yamaje gusika ahantu navuga yikusaniriza ayo mazi yo mu nyuma aza gusohoka aciye muri twa dusoko hamwe cyo havutse agasohoka amazi mu gihe atavutse mu buryo naho nyene aba ariyo ajya amazi misanzwe aba ikava muri cyo gihe navuga nti hariho nk'itangi kaboneka y'amazi iri munsi mu kuzimu ariko nivo yayo ahagera hatumberanye n'ahantu hashaka kuba hari akantu katumye isi isa nk'iyagatoboro umugaga amazi agacacingamo nuzobona rero hajya ku misozi hejuru ushaka kubona amazi akatemba amanuka aho natemba yizanye ariko hano rusengo akenshi abantu bakoresha ubuhinga bakimba
bagashikira ya amazi ahari hama akaduga numva ko ahava nyamukuru amazi y'imvura amwe yatembe ku isi ayandi nayo akanyengetera mu isi ariko agahurira hasi yose yikusaniza hasi ku rugero runaka mvuze hasi mu bucaca hariho amasoko hariho amazi ashobora kwikusaniza hejuru gato n'ahandi yikusanya akajya munsi arusha bivana navuga n'ibigize isi y'aho hantu hagizwe n'isi ikomakomeye icyo gihe ushobora gusanga amazi yaciye yiremarema hejuru mugabo mu gihe iyo si ari isi yoroshe cyane ashobora kuba amanuka ugasanga ayo mazi yamaremeye hasi ku metero nyinshi ibikoko murabirwanya ngo tubisengere amashamba murayarwanya ngo tuyasengere bigize itunga ry'igihugu ngo tubisengere. Umuntu yo kwibaza kubera iki ahenshi amazi ya Rusengo aba ari meza ku buryo atangurane yigera atera abayanywa. Umushakashatsi Atanazi Nkuzimana asigurira ko hariho ibituma amwe muri ayo mazi aba ari meza. Ayo mazi navuze ko ava impande yo tamwe n'ay'imvura mugabo mwanya mazi anyuze hari amazi imvura iguye yaciye amanuka n'ingoga anyengetera mu isi amanuka hari n'ayandi yabanje gutemba hejuru ku musozi muganda ko atemba agenda hari amazi ava kwa kera amanuka n'ubundi isi rero aciyemo isi yanagizwe ibituko imeze bivanye n'ukuntu burya abantu bimeze ubu nibwo bw'ubucafu bugenda burasigara kuryaho umanuka amazi yenda kugera handi kusangiriza magana munsi yamaze kuba umucyo acoroye nabwo imicafu iyo biri myinshi niyo mpamvu ageze kuyasama asanga amazi ameze neza asa neza cyane ukumva abari amazi atisuye yagiye amanuka ukagenda amanuka niko tuntu uvuga ati ducafu dusigara bw'iyi hama ugasanga yiremaramiye hamwe munsi yoyo ugiye kuyakwirya aza akaniriza kugira ngo tugwe neza ati abari neza kugira ngana gute fata ku karere ubu nk'akarere amazi bayafatiyemo katarimo abantu benshi cyangwa atabikuba byinshi birimo bya by'ubuhinzi by'ubworozi ayo mazi ushobora gusanga ku icumi n'ijana birenga ku ijana ari meza mugabo amazi bafasha ahantu hasanze isoko rihengamiye abo hantu ribamo abantu benshi cyangwa ibitungwa cyangwa bakora uburimyi nashaka n'iki gihe tuzi yuko abarundi benshi umuntu ndavuga byateye imbere byinshi dukoresha nk'umwavu atari wa kirundi kama umufasha utunga cyangwa ugasanga hari ibitego harima bisaba gupompa bigenze guca gupompa ni ubumara kino n'umuti ubumara rero amazi azopfa guca aho hantu hahengamiranye n'ahantu abantu bakora ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi cyangwa bakoresheje bya n'imyavu ya kizungu n'ibindi ayo mazi naho yabona asa neza ntaba ari meza kanakizana urumva ko harimo uducafu twagiyemo tuvuye muri bya bikorwa by'abantu hari ibicafu by'amazi y'abantu y'amazi anyengetere mu kuzimu amanukana n'ubumara bwanywa bakizungu dukoresha cyane amanukana bw'ubumara bapfuma kuri bya biterwa byose binyanyegeta buke buke byose imanuka bishike muri bwa butaka bita amazi ariko hari byinshi usanga muri ya mazi icyo gihe ayo mazi ashobora kuba meza ku rugero rw'ijana usanga ari meza ku rugero rwa 80%. Hari ibikwiye gukorwa kugira ngo abandanye kuboneka amazi y'umusarara muri za Rusengo hirya no hino mu gihugu. Umushakashatsi Atanaze Nkuzimana ikinigwa ry'ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacura. Kimwe mu byo avuga mu vyokorwa ni uguca imikobeko. Ikintu cyambere cy'ukorwa ni ko gukingira ibidukikije muri rusange, gukingira imitumba yacu kuko ni nayo y'amazi mvuga y'imvura atembako, kwikingira haba mu kuyubara ibintu byose bicuza guhumanya amazi, gucakuza amazi uhereye mu byo ukoresha mu burimyi, mu bworozi, imicafu yo mu ngo, abantu bashaka kuja kwiherera ku gasozi n'ibindi tukabyirinda. Hanyuma tugaca tugira kugira ngo ya mazi bagume aboneka we ntazo nakame twaje dukinga rero ya mitumba yacu twayikingira kugira ngo dutume ahubwo imvura iguye amazi menshi anyengetse mu kuzimu nuko ko imitumba yacu tuyageze tuyambike aho byashitse tukarima dukoresha bwa buhinga bwa none bwo guca ibikobeko hajya umukobeke dutuma ya mazi y'imvura ujya mwanya mara mu mikobeko abarasaka kugira ngo anyengetere hehe muri
munsi niyo azavuga kugaburira y'amazi hanyuma aza gukura hariya hepfo canke ya myonga icya kabiri nuko ahantu harimwe bahagira imikobeko hanyuma bagashyiraho n'utwatsi dukinga isi ntitembe uwo mwanya amazi amara mu mukobeko ariko aranyegetera mu isi ni nayo hanyuma tuza kwimba hariya tugasanga amazi ariyo mu isi hanyuma ikirya gatatu ni ugukinga ahantu aya masoko gukinga ikintu cyose cyoza gucafuza ayo mazi bavuga ku rugero rw'imetero nka 50 z'ahantu bafatiye ayo mazi kirabujije yuko hari ibintu by'imishafu yatabwa byagize plastique cyangwa ibintu bindi cyakoresheje cyane abantu kuja kwihagarika cyangwa ibitungwa nuva ko abantu bafatiye amazi ya Rusengo haza kuba niburi muri metero 5 impande hakingiye ahubwo abantu bakatera utwatsi twiza dutuma dutsinda ko hari imicafu yo hejuru yonyongetse rya muri amazi. Chuti bakunzi ba RPA ino kuri zo ntererano z'umuhinga dusozoreye ko kino kiganiro dukingire ibidukikije mwumvise ico abanyagihugu bo mu ntara zo mu buraruko bashikirije kubijanye n'akamaro k'amazi ya Rusengo ku miryango yabo no kubidukikije mwumvise kandi n'ibivugwa n'umushakashatsi kubikwiye gukorwa kugira iryo tunga rikingirwe mu nyemerere rero ndabashimire kuba mwaduteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro gushika aho kirangiriye. Hervé Niuhire nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye ndabaha isango kundi munsi wa gatanu w'indwiza mu kindi kiganiro nk'iki mu kurindira mururanirwe mu banyu no mu vyanyu n'agasaga. Cari kiganiro dukingire ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni hano dusozereye amakuru yo kuri 14 Munyonyo umwaka wa 2024 ngire ko nshimira mwebwe mwese mwariko murayumviriza bakenuye kandi abayegeranije hamwe n'abatumye mvuga mu kanyumva none ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabikibanuye ndabifuriza amahoro atangwa n'uhoraho.